ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Tubandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi 119, tuyihera ku karongo ka 17 tugeze ku karongo ka 32. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'umukama. Girira ineza umusabyi wawe kugira ngo mbeho, niho nzozigama ijambo ryawe. Humura amaso yanje kugira ngo nihweze ibitangaza biva ku itegeko ryawe. Ndi umwatsi w'indaro ku isi, ntumpishe amategeko yawe. Umutima wanje warashashaye, wipfuza ingingo zawe igihe cyose. Warakankamiye abishima ibivume, abo bagendera kure y'amategeko yawe. Urampura ko ibimaramare n'umugayo, kuko nzigama amabwirizwa yawe. Naho abatware bo kwicara hamwe bakamvuga nabi, jeho umusabyi wawe nguma nzirikana imigenzo yawe. Nanone amabwirizwa yawe arampimbara, niyo ambera umuhanuzi. Ubuzima bwanje burambaraye mwivu, numbesheho nkuko wabivuze. Naramenyesheje inzira zanje, nawe uranyishura, nunyigishe imigenzo yawe. Nume ntegere inzira y'amateka yawe, nanje nzozirikana ibitangaza byawe. Ubuzima bwanje ni amarira kubera intuntu, numvyure nkuko wabivuze. Nucishe kure y'inzira y'ikinyoma, kubw'ubuntu bwawe numenyeshe itegeko ryawe. Natoye inzira y'ukuri, nisunga ingingo zawe. Narihambiriye ku mabwirizwa yawe, Mukama ntuntetereze. Ngendera mu nzira y'amategeko yawe, kuko waguye umutima wanje. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Alleluya, amen, alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turacyari kw'izaburi 119. Iri jambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'umukama. Ngo hahiriwe abagendera mu mategeko y'umukama. Imana iduhe kubitahura cyane. Turahera rero ku karongo k'17, haravuga ngo ngirira ineza umusabyi wawe kugira ngo mbeho, niho nzozigama ijambo ryawe. Twari twagije kuri 16. Aha rero uyu musabyi w'umukama aravuga ngo umukama akomeze agirire neza uyu muntu, nkuko nawe wovuga ati Mukama ngirira neza je umusabyi wawe, kugira nkomeze ngendere mu buntu bwawe, mu butungane bwawe, mu nzira zawe, ngendere mu mabwirizwa yawe. 18. Humura amaso yanje kugira ngo nihweze ibitangaza biva mu itegeko ryawe. Ngo nahumure amaso yiwe kugira arabe ibitangaza biva mu mategeko y'umukama. Nukuri Imana iduhe twese guhumuka.
nanjye Imana impe guhumuka kugira mbone ibitangaza biva mu nzira z'umukama cyane mu bugombe bw'umukama, kubera nukuri bibona bake. Bantu b'Imana bibona bake. Abantu benshi ntabwo tubona ko Imana yaremwe ni kwisi yaremwe n'Imana. Abantu benshi ntabwo tubona ko twebwe abantu twaremwe n'Imana, kubera ko abatazi ubwenge cyane abadatahura Imana bazi ko bisanze ku isi atamana yabaremye. Uwafata igice cy'abantu bari mu isi akakigabura mu kabiri, benshi n'abatemera ko Imana yabaremye. Hanyuma mu bemera ko Imana yabaremye, ikindi gice cyemera ko Imana yabaremye kemera gikekeranye. Wacha afata n'ubundi icyo gice agafata nka 50%, yoca asanga igice kinini kirakekeranya. Igice 50% barakekeranya Imana, barakekeranya. Uwafata 20% niwe usanga ari abantu bemera by'ukuri Imana, ugasanga 10% nibo by'ukuri bemera ko Imana ibaho, bemera byose, bemera Imana. Abandi baremera Imana mugabo bikabananira kwihangana, bakagoyagurika ibintu nk'ibyo. Akarorero rero tuca tukabona kuri Sodoma na Gomora, aho Burahimu yahangana n'Imana yitakambira ati ntubahonye, ati ndegera Imana ati umujinya mfise. Sodoma na Gomora ibintu bari kunkorera baribagiye ko ndi Imana yabo. Ibrahimu ati none ga Mukama, niwasanga muri Sodoma na Gomora hari abantu 50 ucubahonya bose ngo ndabababarira. Ibaza Imana yaradirinze na Ibrahimu gushika ku bantu 10, kwanza gushika kuri 5, tugaje ku 10. Imana ati nkasanga nabo 10 Sodoma na ibaze namwe n'ukuri, ati Sodoma na Gomora sindayihonya. Hanyuma rero murazi ko usibye Loti nabiwe abandi bose batikiriye muri Sodoma na Gomora. Muribuka na Mukaroti ko yibutse ibyo yari afise muhira, akumva ko yosubira inyuma kugira ibyo atora, agaca hinduka inkingi y'umunyu. Imana dutabare cyane. Rero bana b'Imana, twige kubaha umukama, twige gusenga, twige kumva ko tudakwiye guhahamira iby'isi, ahubwo dukwiye kwemera Imana kuko niyo yaturemye byanga byakunda. Sigiha Imana cyo kwisanga mu isi, ni Imana yaturemye kandi dukunda. 19 hagaca havuga ngo ndi umwatsi w'indaro ku isi, ntumpishe amategeko yawe. Uyu muntu yaratahuye neza, aranamenya ko ari umwatsi w'indaro ku isi. Nibyo navuze, benshi ntibanakontorora ko ata myaka 100 bazomara mu isi. Mw'iki gihe ushobora kumva umuntu mwanya muvugana ngo arapfuye, ukumva umuntu mwari kumwe ryari ngo yapfuye. Rero murumva rero bana b'Imana, gupfa byobyo naho nababandi barara badasinziriye bahiga ubushakashatsi bwo kugira babeho ubudapfa, bategerezwa gupfa. Rero ntidugahendwe n'iby'isi, kuko aha neza arabitomora ngo ndi umwatsi w'indaro ku isi. Ku isi twatsi indaro, uko twahisanze niko nahava ata byo kuvuga ngo oya ubushize sinzi aho twasomye ngo ninde yo kwigirira ikibaba kumva arahagaritse ati jewe simpfa nyene simpfa, mbona uko ngo bimurazi ishinga, si Yezu yabivuze. Rero ikihari cyo bakiza nuko tworondera ubwami bw'Imana ho kugira
tureke kwitaho ibyo mu isi, twiteho ubwami bw'Imana. 20 hakavuga ngo umutima wanje warashashaye wipfuza ingingo zawe igihe cyose. Aha nta byinshi 21, ariko wumve umutima wawe wame wipfuza ingingo z'Imana. Warakankamiye abishima ibivume abo bagendera kure y'amategeko yawe. Ngo warakankamiye, Imana yarakankamiye abishima ibivume abo abagendera kure y'amategeko y'Imana. Aha rero duca tugarukana bimwe byo kuri Nowa, bimwe byo kuri Sodoma na Gomora, na bya bindi twama tubona mu isi biba, tukabona ati yeye Imana nikinishwa. Tukabona neza muribuka Los Angeles, muribuka Titanic, bwa bwato nyene bwo ngo ni Imana ari Imana niyo tuma bugira ikibazo. Ubwo nyene bigaca busambukana n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Carnival muri Brazil, ibintu rero ni byinshi bitwereka ko Imana itavogerwa, ko dukwiye kwitonda tukamenya kujya umubumbi abumbi inkono yabona ashatse gukuramo zibiri canke ashatse kwisubiramo agaca bimenagura agatangura bishasha. Cyangwa umujishi w'impuzu arajisha yabona tapu akongera akabisambura. Rero twubaha Imana. 2 hakavuga ngo urankura ko ibimaramare n'umugayo kuko nzigama amabwirizwa yawe. Uyu muntu agasaba Imana ati urankura ko ibimaramare n'umugayo kuko nzigama amabwirizwa yawe. Hari igihe umuntu aba mu bigeragezo agaca atangura gusenga nyene yibaza ati Mana ko nzigama amabwirizwa yawe, ko ndakubaha Mana, wofashije koko ko ibi bintu bindengeye. Imana iranyaruka kugutabara, kabone naho wabona umenga yakwirengagije ibiri hafi, kuko ibifise ikintu iri kiragushaka. Yego je ndabihamya. No mu imisi heze narahuye n'ibigeragezo ku buryo nza ndabwira Imana nti Mana ibuka ibi nibi. Nkabwira Bikira Mariya mawe, nyimba yeza atari karambona, nyimba yancukiye, ariko umubwire canke muvyeyi ibuka ibi nibi. Kandi nukuri muvyeyi yaransabiye. Abandi bavuga ngo basenga Bikira Mariya, Yezu narabonye ko yamabariye canke se yumvise gusenga kwanje. 3 naho abatware bo kwicara hamwe bakamvuga nabi, jeho umusabyi wawe ngumanzirikana imigenzo yawe. Nanone amabwirizwa yawe arampimbara, niyo ambera umuhanuzi. Buriya bana b'Imana, nasomye iyi Zaburi ituma nibuka byinshi. Aya majambo reka nongereze nk'uyasubiramwo, avuga ngo urankura ko ibimaramare n'umugayo kuko nzigama amabwirizwa yawe. Naho abatware bo kwicara hamwe bakamvuga nabi, jeho umusabyi wawe nguma nzirikana imigenzo yawe. Nanone amabwirizwa yawe arampimbara, niyo ambera umuhanuzi. Na kuri 21 aravuga ngo warakankamiye abishima ibivume abo bagendera kure y'amabwirizwa yawe. Muri make nama nkunda gutanga intahe, ariko mw'iki gihe mperutse kuzitanga, mugabo haba hariho n'abandi bashasha bakenera intahe zanje. Bantu b'Imana, ahantu narasomye nibuka ubuzima nabayemo muri Tanzania, nibuka ukuntu
Tanzania nabayeho ngowe mpangayitse suko nari ngowe kukubura ibyo njya kuko Imana yarafasha nagira mvuge ngo yaragerageza yaramfasha nkaronka ibyo njya byose nipfuza mugabo mpafitiye ubuzima bubi n'amagorwa y'ukwankwa n'abantu bamwe n'abandi rero nibutse ko mu batware baho harimo abatware bumva bipfuza ko twoza turasambana mugabo jewe ikintu cyo gusambana nagitinya kubi numva ko oya ndopfuma nshaka umugabo washaka tugacikiranya cyangwa iki mugabo akaba umugabo wanje rero icyo gihe abatware baho baranyicarira bakambuga bakazarya bakagira ibyo bishakiye byose haragera igihe rero bakanavuga ngo kujya mugore ngo yishima hari ibindi ntokubakwa no kuvuga ngo arishima bagaca bananyagiriza ko sambana n'imihirimbiri kandi bambeshera Imana iduhe gutahura cyane hanyuma rero harageze igihe mbona ko kuba muri iyo nkambi ari uko no kwemera umwe mu batware tugasambana tukaza turasambana kugira azoze basaramvuganira kuko hari habaye ahantu abo batware nyene bicaye bariko baramvuga hanyuma umwe aravamwe aramvuganira aravuga ati ariko kose wa B3 mu muhoriki nari n'umukose kose wa B3 mu muhoriki niwe gusa yoba yashatse umugabo afise uwundi mugore icyo gihe nari nashatse umugabo afise yarasanzwe afise uwundi mugore ariko umwe mu batware bamvuganira nibaza ko yari afise abagore 4 hanyuma hakaba hariho n'abarengeje 4 kubera iyo nkambi wamenga hariho abantu bari barayigaruriye na cane ko bari bafise n'utuzina bitana ngo bakaka na bakaka Imana idutabare cane kandi Imana izokurinde agatumba hagera igihe rero kubera amagorwa ndimwo ngowe bantoteza bambeshera haragera igihe nza ndavuga ati ngira nzohitemwo nsambane mitemo umwe tuze turasambana ndabe ko noba mu nkamba amahoro nkaririra Imana bugenda babwiza ukuri Imana ni Imana ndababwiye mu minsi yahera nigeze guhura n'ibigeragezo kuburyo mvuga ati Yezu yanampebye ubu yanantaye kweri mugabo natekereza ibyagiye biramba ko mu Burundi no mu nkambi nkavuga ni Yezu ndazi naho nyirangagije ndazi urankunda ndazi uri kuranyumva rero nkajaho nkasenga nkaja mu nzu nkasenga ntariko mukama Mana ubu koko uremeje ngende ntangure nje mu busambanyi nanaka kugira mbe mwiyi nkambi ariko ndinze kugurisha umubiri wanje ariko sino bivuga byose ku burebure muganda bwira Imana nti ngira ndabikore ariko sinezerewe ndabikoze ko nawe uri Imana wanyirengagije ko wemeye komba muri aya magorwa ameze ukunuku kugira ndabe ko noronka uwundengera gusumba Imana ariko bana b'Imana ntitukizera abantu nizera umuntu ko ari we yondengera akangwanira mu ibyo bibazo ndimo mu nkambi ya Tanzania ngo abari wandengera ko Imana yananiwe Imana ntinanigwa ahubwo senga ndabapfinze urumva rero hari akajambo kamwe kankuye mu Imana ngo warakankamiye abishima ibivume abo bagendera kure y'amategeko yawe nca nibuka rero ukuntu nari nateguye urumva uwo mutware namubwira ati rindira umugabo yagiye mu gahinga yagiye kurangurana nzoca ndakubwira akama yatumye ngo mumbwire kose wa B3 ngo anzanire ibi n'ibi basi rero umunsi rero bwaca ngomba gusida ibyo bikorwa bibi bibishe mu ngiro nkatangura kuryamana n'uwo muntu nagize gutya numva mu rugo iwaje mu gatondo hariko haravugira abantu hanyuma ca numva ngo banaka ngo baraye mu Burundi ngo baraye bambutse
ngo ku munsi kubari kobero ngo baraye bambutse ngo bari mu Burundi sinovuga intara zimwe na zimwe canke imisozi bagiyeko kubera iki kubera ko bamwe barimo abasuma bamwe barimo ibiki n'ibiki hanyuma Imana inkura ikimwaro cyababandi wa wundi naguma nangira ndabubwira ati gusambana n'icyaha ngo yangumana ibiki rero Imana inkura kw'icyo kibazo uko rero twubaha Imana reka tubandanye 25 ubuzima bwanje burambaraye mu ivu numbesheho nk'uko wabivuze ubuzima bw'umuntu ari gihe buba buri mu ivu nanje nicyo gihe niko nari imeze naramenyesheje inzira zanje nawe uranyishura nunyigishe imigenzo yawe numentegere inzira y'amateka yawe nanje nzozirikana ibitangaza byawe nkanje rero ndazirikana icyo gitangaza Imana yankoreye mu kunkura kw'icyo kimwaro sinzi kandi Imana izakungirira neza bahora bamvuga nabi ngowe hari abantu bari ariko Imana yampaye no kurira indege ihabwa icyubahiro Imana yampaye no kubona no kwicarana n'abahambaye ihabwa icyubahiro rero genda mu bugombe bw'Imana wubaha Imana izokugirira neza kuko hariho bamwe mu bahora bantoteza ubu ari sinzi ariko Imana imbabarire suko batwenga ariko duce bugufi twubaha Imana tumenye ko Imana ariyo iri hejuru ya byose 28 ubuzima bwanje ni amarira kubera intuntu numbyure nkuko wabivuze nane nahora namandirira Imana ariko Mana ibibazo wemeye ko mbamwo ubu koko nge ntangure gusambana kugira mbe mwiyi simba ahantu Yesu mwami nahabwa icyubahiro ubuzima bwawe ntiwemere ko uba mu marira gusa niyo waba no mu marira ugumu umenya atejo buzoca bucana yandi yeza zontabara 29 nuncishe kure y'inzira y'ikinyoma kubw'ubuntu bwawe numenyeshe itegeko ryawe twirinde ibinyoma abana b'Imana murazi ko ibinyoma ari byo bigize cyane abantu benshi babeshabesha mw'iyisi 30 natoye inzira y'ukuri nisunga ingingo zawe 31 narihambiriye ku mabwirizwa yawe mukama ntuntetereze 32 ariko karongo kanyuma ngendera mu nzira y'amategeko yawe kuko waguye umutima wanje bana b'Imana rero haraho nagiye nihutagiza kubera iminota ariko murumva kwiza buri ni y'umuntu koko agomba kunywana n'Imana agomba kubana n'Imana ntukarabe nguri mu bibazo umuntu w'Imana ntukarabe ngurago urarushe uko byogenda kose ni wabuzi kugendera mu nzira z'Imana Imana izogutabara nta kabuza Imana izokugirira neza yo bantu b'Imana njewe nabonye ibintu byinshi cyane naciye mu magorwa menshi ariko Imana irantabara ikaziserukaho nibaza ko bitokunda ikaseruka ikantabara haleluya amen niyo mpamvu uyu munsi mba nicaye ngaha sabikanye ijambo ry'Imana cyane babandi baba bahangayitse bumva atabyizigiro bagifise ndabaremesha ndababwira ati Imana irakuzi nubwo nakatacyo yo kumarira Imana izokikumarira wewe raba kuri mu murongo mwiza w'Imana wibuka amabwirizwa y'Imana ni wabona warengewe uze mu mazaburi uje muri Bibiliya urondere ijambo ry'umwizero Yesu yavuze canke ba Petero canke ba Dawudi canke abasabyikazi n'abasabyi b'Imana batumye turonka n'iyi Bibiliya Imana iradukunda
ntabwo wowe ufise agatima ko gukunda imana, ko kubaha imana, ko gusenga, ko mugoroba ko gukoranya abana bawe tudusenya imana, tubaha imana, hanyuma ngo uce mu bigeragezo imana ikureke amayombere. Oya, ahubwo na nyuma ya zeri irakora, nawe ubona ko hari ahantu bidakunda ko wigobotora, ariko inyuma ya zeri irakora. Ndakubwije ukuri, imana izokugobotora, igutwenze, ikwereka ibidashoboka wari uzi ko bitoshoboka. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Imana irabishobora, umukama Yesu arabishobora. Zaburi rero, izaburi ni ndende cyane, nga tuzoyivuga nk'amawodi yashika nka 10, ariko byose ni byiza. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, umukama bahezagire. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.